Amen. Amen. Yesu ahimbazwe. Mwese murahezagire cyane rwose. Amen. Mwaguke dusenge turirimba tuti nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti abacikana bakayiraba, niko na Yesu yatumanikiwe kera, tumurabe tumwizigire. Amen.
turaregutse imbere yawe tugushimira cyane ubuntu bwinshi imbabazi utugiriye ukatuzana mu ngoro yawe tugushimiye igitego duteye uko wavuze ngo cyangwa batatu aho zakoraniye mu ngoro yawe izina rya Yesu Kristo uzoza ubane nawe kandi n'iteka ewane Frank na bati utemera ivyo abagize Imana umubeshi bakona turemera yuko uri hano waje gukiza waje bakaya waje guharira abacu waje gusura abantu waje kudukorera ibyiza natwe dufite ukwizera mu mutima turabyakiriye wigisha n'umugoroba twibonere twese duteraniye imbere yawe mukiza we kugira n'umwe ntagire n'umwe ava hano adahezagiwe nawe mukiza tube nka Yakobo tuti sinkurekura utamuhezagiye mwami waramuhezagiye umuhindurizi yaramusima n'umubeshi umwita wavanye n'uhoraho kandi akanesha wamwise Isirayeli yari yitwa Yakobo nange mwinginze kw'umugoroba uduhindurire kamere mbere uduhindurire imibereho uduhindurire ingeso ibyatunaniye kugirango ubidushoboje mu izina rya Yesu Kristo herekeza n'ubushobozi bwawe ijambo ryawe kugira ngo mwami rihindure ribe inkota ritange amagufa n'imisokoro ribyiritse kuribwira mu mutima ijambo ryawe ryinjireyo ribisohore guterure maze umutima wacu ube inzu ubyagiyemo urakoze n'umugoroba mwiza ko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen amen Imana ibahezagire rwose mwese kandi ibamugisha mwinshi utagabanije atari mavuyemo mwese Yesu abahezagire cyane amen turazingurura amajambo meza cyane yo mu byakozwe n'intumwa Actes des Apôtres muri Actes des Apôtres chapitre 10 dusome mu byakozwe n'intumwa cya 10 dusome mu izina rya Yesu Kristo Actes des Apôtres chapitre 10 duhere kuri verset 40 turasoma mu izina rya Yesu Kristo byose mu gice cya 10 umurongo wa 40 Imana ishimwe amen uyo Imana iramuzura ku munsi ugira gatatu imuha guserurwa ahibonekeza si imbere y'abantu bose ariko imbere y'ivyabona vyatoranijwe n'Imana ivyo bitaraba ni twebwe basangira nawe tukarya kandi turya kandi tunywa amaze kuzuka mu bapfuye atugera kumenyesha abantu bo no gushinga intahe ko ari Imana yashinze kuba umucamateka w'abariho n'abapfuye bavugishwa n'Imana bose bamushingiye intahe bavuga yuko umwizera wese azoharirwa ibyaha kubw'izina Petero akivuga ayo majambo mwene yera aramanuka aja kuba ariko barumva iryo jambo bose abizeye bo mu bakebwe barumirwa abazananye na Petero uko bangana kuko n'abanyamahanga nabo basutswe ko ingabire ariyo mpemu yera uko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana maze Petero arababaza ati mbega hari uwoshobora kwima amazi abahawe mpemu yera natwe ngo ntibabatizwe avuga ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo baca baramwinginga ngo amare y'iminsi Imana ibamugisha mutagire ibaheza cyane rwose kuri mugoroba kandi abariyo ikora akazi kayo mu mitima yacu Imana imbazwe amajambo dusomye n'amajambo meza cyane y'agaciro yo kuri verset 44 avuze ngo
Ese 44 avuze ngo Petero akivuga ayo majambo mwebwe yera aramanuka aja kubariko barumva iryo jambo bose. Imana ishimwe. Que Dieu vous bénisse. Petero akivuga ayo majambo ubwo nyene instantanément muri ako kanya nyene mwebwe yera aramanuka. Amen. Aja ku bantu bose bari kubarumviriza, abari bari present muri eglise uyu munsi munzu kwa Korneliyo bose mwebwe yera nta numwe yasize. Imana ihimbaza kandi Imana ishimwe cyane. Ni nkuko mu bantu 120 bari mu cyumba cyo hejuru atanumwe tubona ngo harutarose abandi nabo bararongoya. Handitse hano mu byakoze n'igice cya kabiri ko barose bose bahawe bose muri Actes des Apôtres chapitre 2 bivuze ngo haza verset 2 ibyakozwe n'igice cya kabiri mu wa kabiri ngo haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka mu guhuhuta k'umuyaga w'inkomezi gikwira hose mu nzu bicayemo, haboneka ko ibirimi vyigabanganije nk'ivy'umuriro bibacako umwe kati bose buzuzwa mpemu yera batangura kuvuga izindi ndimi uko mpemu abahaye kuzivuga. Amen. Umwami ahimbaza. Tout le monde mu bari muri sale, Imana ishimwe, mu bari muri sale bari ngaho muri eglise nta numwe yapfuyemo adahawe mpemu. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Bibiri bivuze ngo abari ko barumviriza ijambo ry'Imana bose atanumwe apfuyemo bari munsi kwa Korneliyo bose bahawe mpemu. Imana ishimwe nta numwe yapfuyemo. Tout le monde. Dufise akandi karorero ko muri le temps proche aho muri Frank tubwira ati hari mu 70 ngira 9 canke na 6 sindavyibuka muri 79 aho bari bakoranye abafrere bose n'abasere bari muri eglise maze ngo marayika araza aca kuri umwe bose bafatwa no gusenga. Frere Frank ati namama atahora atinyuka mu bantu afatwa no gusenga ashirijwe hejuru maze marayika aragenda hera kuri umwe mu bari muri eglise bose atega igikombe gusenga wegera ko wese yafatwa no gusenga wegera ko tout le monde abari bahari bose ngo igikombe kiruzura kirasesekara. Imana ishimwe. Marayika batwaye ikupe rempli de prière igikombe cyuzuye amasengesho ajanye ku Mana isumba byose. Imana ihimbaza. Aya majambo ni meza cyane kandi nayo igiciro kinini cyane. Yesu Kristo yatweye aravuga ati ariko muri 12 nje nabatoye ariko umwe muri mwebwe yave umwe muri mwebwe kameme 11 baciye biyumva ko ari sawa. Umwe muri mwebwe hari umwe yitwa Iskariyota ariko umwe muri mwebwe ntiyabujije babandi 11 guhabwa ivyasezerano barahawe baremye mu mutima wabo. Imana ihabwa. Frere Paul yandikiye ano majambo ngomba kubasomera yayandikiye Frere Tito yamwandikiye ati umviriza namwe mumbabarire rwose muyasomera hamwe nanje. Tito haranditse ku murongo wa mbere ati Paul umugurano w'Imana intumwa ya Yesu Kristo. Turi kumwe twese muri Tito igice cya mbere ku murongo wa mbere. Mbiherewe kwizeza ab'Imana yatoranije no kwigisha kumenya iby'ukuri gufatanije no kubaha Imana muranizigiye kuzoronka ubugingo budashira ubw'Imana itazi kubesha yasezeranye kera ibihe byose bitarabaho. Imana ishimwe. Paul ati mbiherewe sinahawe ubukozi bwo kwigisha abahona. Frere Paul ati nahawe ubukozi bwo kwizeza
foi des élus de Dieu. Pour la foi, voilà, pour la foi des élus de Dieu. Amen. Mu kirundi ngo mbi nahawe kuba intumwa. Amen. Kugira nizeze. Amen. Abatoranijwe, les élus de Dieu. Amen. Sabana bari bose ariko ni kugira umviriza frère hano muri Acte chapitre 18 mu byakozwe n'umugi cya 18 umviriza ano majambo yo muri pardon Acte 26 pardon. Voilà, Acte 26 verset 18 aranditse verset 17 et 17 ngo ndagukize aho muri ubu bwoko bona abanyamahanga byakozwe n'umwami wa 2023 mu 17 bona abanyamahanga nibo ngutumyeko kubahumura amaso kugira ngo bahindukire bave mu mwiza baje mu muco bave no mu bubasha bwa Satani baje kumana bateko baharigwe ibyaha byabo baraganwe n'abera. Amen. Baraganwe n'abejejwe no kunyizera. Amen. Niba mutumyeko ubavane mu mwijima ubajane mu muco, ubavane mu rupfu ubajane mu bugingo. Baraganwe hamwe n'abejejwe. Amen. Imana ibazwe. Imana ishimwe cyane. Bibiri yatubego bose bari bahari bariko barumva ubutumwa bwiza nebwera abaza nta numwe yapfuye. Imana ishimwe. Ewe frame na wati Jesu natumwe ku nkumi z'ibijuju ahubwo natumwe ku nkumi z'ubwenge. Nyafata y'amajambo ngo ico gihe ngo apre inyuma ya Matayo 24 ku murongo wa 45 gushika kwa 47 inyuma yaho acaza ngo ico gihe ubwami bw'Imana buzomera nk'inkumi 10 zitanu zari z'ibijuju zitanu zindi zari z'ubwenge. Frere ati sinigeze ntuma ku nkumi z'ibijuju ashwi je natumwe ku nkumi z'ubwenge. Amen. Ndashaka ko abantu bavyumva. Paul ati pour la foi des élus. J'ai dit ntumwa. Amen. Serviteur de Dieu, apôtre, prédicateur, n'ibindi byose ati pour la foi des élus. Kugira ngo nizeze habeho rassemblement abantu bavuye mu madini mu kibi hariyo kure abantu bambara idini nyuma me batakije ndabavaneyo ndababwira ubutumwa bwiza bw'agakiza bubavane mu rupfu bubajane mu bugingo bufate abari baboshwe babohowe abari bohe bidegemvye. Amen. Maze Imana ni nziza ni habikiwe. Umviriza frère reka tubisome mu Efeso cyane. Frère Paul ati je natumwe kubatoranijwe bera. Imana ni nziza. Ephesiens chapitre 1 haranze n'amajambo ngo Paulo nagizwe intumwa ya Kristo Yesu ku murongo wa mbere Efeso cyane umurongo wa mbere nk'uko Imana yabigombye ndabandikiye. Amen. Abera bari muri Efeso. Amen. N'abizigirwa des fidèles en Jésus-Christ. N'abizigirwa muri Kristo Yesu. Amen. Ndabandikiye abera. Sinandikiye abera bose. Frère Paul ati nandikiye abera bari muri Efeso. N'abafidèles en Jésus-Christ. N'abizigirwa muri Kristo Yesu. Nibo je m'adresse à eux. Nibo nandikiye. Imana ishimwe. Nanje ngomba gushimira Imana kubw'amajambo kandi Imana habicubahira. Kuko n'uyu munsi tutegeranye turi bigomba n'ibiyabo n'imbwa n'impene habwo ubutumwa bwiza bwaje kwegeranya les élus. Kwegeranya les élus de Dieu. Amen. Frère Branham Imana yamutumye ku bantu bose de votre part
tununura ahubwo yamutumye yahawe ubukozi amen bwo kwegeranya abatoranijwe n'Imana bera babizigirwa bo muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Nivyo Imana yatuzaniye ngaha, ntiyatuzaniye ngo dukore irindi dini rishasha rizokwamarira Rwanda n'ayandi madini. Hari ibintu vya politike dupfa, hari ibintu vy'amazu dupfa, hari ibintu vy'ubutware dupfa. Imana yatwegeranije ituzanye kuduhagakiza kugira ngo tubabera batagira agasembwa. Kristo Yesu batwishire twese turi abana b'imfura. Amen. Mwamashimwe. Nitwinjije muri eglise ngo turwanirire ngo je ngo sinabaye muri yake ngo bazobona ubundi ngo sinabaye pasteur ngo ngiye kuvyanga ibyo bakora byose. Siko Imana yatuzanye oya. Umwe wese yazanywe n'Imana dans un seul but, mu ntumbero imwe gusa ngo azashikiriza umugwa atagira agasembwa, azasanganira umwami wacu yejejwe n'ijambo ry'Imana. Nico Imana yatuzaniye frere. Imana ishimwe. Niba turirimba muri ntumbero, niba dupresha muri ntumbero, niba tuza muri assemblée tuza muri ntumbero. Ndabandikiye abera bo muri Efeso niko bari kwandikira abera b'Igitega. Imana ishimwe. Babizigirwa muri Kristo Yesu. Imana ishimwe himbaza. Twajya kwegera amashati ngo uno musi nje mvuze ingoma, ubundi ngo nareke, ubundi ngo ndashire umuhungu wacu, ubundi ngo ndashire marume, ubundi ngo acatwara ntuze. No, ntitwaje mwihiganwa ry'ubutware bwo mwisi cyangwa ibindi bintu. Twaje turaritswe n'Imana bwite wituvane ko umwanda wose, ducika ibikoresho mu maboko yawe. Uhoraho n'amaso dufise umwami wacu yadukunze. Amen. Yatuzanye hano kugira ngo tugaragaze tubeho rwa rukundo yadukunda. Imana ishimwe. Amen. Imana ihimbazwe. Pour que nous puissions vivre l'amour que Jésus nous a aimé. Amen. Pour que nous puissions transmettre dutanga amahoro yayandi Kristo yaduhaye. Amen. Dutanga umunezero wa wundi Kristo Yesu yaduhaye. Ibyo yatwegeranije hano. Amen. Kugira ngo dukwize ishimwe ry'iyo duhamagaye. Kristo aruwe n'abahimbazo. Iyo ntumbero y'umwami wacu si dini rishasha, si umugwi mushasha wadutse. Oya, sinakasi bisekiti sakadumbi oya, ahubwo umwami ahimbaza. Byari byarasezeranywe kera cyane ngo azoyiza imbere ari n'ubushobozi bwa Eliya kugira ategurire umwami Imana ubwoko buroranye. Nitwebwe ubwoko buroranye uyu munsi. Eliya yatubwiye ijambo rituroranya, riturekonsilia, ritwuzuza n'Imana isumba byose. Ntiyagira umuntu acika urwana no kugomba kw'Imana. Ese muriko muravyumva neza? Ntiyagira umuntu arwana no kwihangana kw'Imana. Ntiyagira umuntu arwana n'urukundo rw'Imana. Ntiyagira umuntu arwana n'imbabazi z'Imana. Ahubwo twazanywe gucika abumvikana na kamere ya Yesu Kristo. Ibyatumye abana byose ngo bituzemo. Il nous a rendu capable. Yatugize abashobora kwemera ibyo yavuze kuzoshitsa muri iki gihe cyacu byose. Turi heritage, turi umugabane wa Yesu Kristo. Turi abo yirondeye mu gihe cy'irabukira. Amen. Turi abashoboye kurokoka igihe ariko arasova atabara. Abandi baciye mu kayungiro bararengana. Mais nous avons été retenus. Amen. Nous avons été retenus. Twarafashwe turaguma n'urukundo rw'Imana isumba byose, n'imbabazi z'Imana isumba byose, n'imwishurirwa kw'ijambo ry'igihe n'amasezerano Imana yadusezeraniye. So les mailles du filet qui nous ont retenus, ivyo nivyo vyatugumije. Cyo gituma handitse ngo umurovyi yararovye asanga harimo ibinyamuroba n'ibindi byose
baca bifata abiterera mu kiyaga amafi meza yarakumije niko bwami bw'Imana bumeze. Umwami ahimbaza. Bien-aimé frère, twabigishije hano ngo ubwami bw'Imana bumeze nk'umuntu yabona izahabu ikomeye izimvye y'agaciro, acagenda kugurisha ibyo afise byose maze araza agura ya zahabu. Imana ishimwe. Uwagurishije le vendeur, le commerçant, c'est Jésus. Niko twabigishije ko Yesu Kristo yahevye ubwiza bwiwe, aheba icubahiro ciwe, aheba ijuru, aheba kubana n'ibindi byose arabigurisha, arabiheba même sa propre vie n'ubuzima bwiwe bwite kugira ngo twebwe izahabu yanyegejwe. Amen. Okay, Dieu vous bénisse. Yaba muri ko murantabura mwari ko mukoze twebwe il faut le mériter, il faut le mériter. Frère Manishi, frère Branham muri préparation yigishije aya majambo ati kuva Mose ataravuka Imana yari yarabonye umutima wiwe ko azokwemera ivyizo mutume. Amen. Yaramubonye byatumye imuzigama muri Misiri, imuzigama kwa Farawo kuko yashimye umutima wiwe kwizogukoresha ivyo yateguye kuzogukoresha. Natwe ntitwabaye le hasard, ntitwabaye itombora, ahubwo nous avons été sélectionnés. Twaracaguwe mu bantu benshi bo mw'isi. Umwami Imana yatwiweje isi n'ijuru bitararemwa, abona ko azovuka umuntu yitwa frere kanaka, undi yitwa sere kanaka, azoba afise umutima uzemeranya n'ivyiwe mu gihe ciwe, maze bituma mwizeza ijambo ry'igihe kugira igikoresho mu maboko yiwe. Umwami ahimbaze. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Abantu bari kwa Korneliyo icatumye bahererwa rimwe vyinshi vyo mu bwami bw'Imana nuko imitima yabo itarimwo ubugunge. Bose mbere niko n'umuririmbyi yavuze ati bari baje gukorana nta ndobeke yarimo, maze mwebwe yari niwe yaza azanwe n'Imana isumba byose. Uyu munsi ikibazo kigaruka iwawe kiti iyaba mwebwe yari asizwe ubunyene, mbega est-ce que je suis digne? Mbega bereye ko uyu munsi mwebwe yosukwa naje ndi tayari nane nomuhabwa canke abandi bomuhabwa ndorere. Byari kuba vyiza umuntu amenye ko ibihe turimo ari bihe bidasanzwe vy'igihe isozerwa gikorwa rya nyuma ry'Imana, igikorwa c'Imana kidasozerwa ubwa nyuma na nyuma, ku buryo Imana iri ku kazi umunsi tutazi. Amen. Ivyo yasezeranye vyose izobisuka ku bafise imitima ikunze. Nta muntu yarakwiye kwigereza ngo aze muri assemble atatunganije intambamyi ziri imbere yiwe zose. Abakwiye kuza avuga ati Seigneur, si c'est aujourd'hui ndashaka kuza meze nk'abandi bampabwa, mfise umutima nk'uwabo, atacaha na kimwe, ata ntambamyi n'imwe, ata mutego n'umwe, nshaka kwinjira muri assemble nanje niyujuje nabo dufise ibyo twapfuye, ibintu byose, niba ari dime nayitungane, niba ari ofrande, niba ari uwo navuze nabi, niba je dois. Frère, ndabasavye, Bible ivuze ngo bose bari bakoraniye hamwe, nta ndobeke yarimo, mwebwe yaraza kubwigenda bose hamwe bafatwa no kuvuga mu mais s'il vous plaît, avance là juste un peu, akanya gato imbere yawe, mumenye ko Imana yabanje gukuramwo Yuda Isikarioti, niyarakiriho, bahawe mpemu yera yariyahuye, niko n'abantu bose banga mwavyumvise sinabibandanya, ariko Imana ibafashe bose. Umwami aduhe kuzura n'ijambo n'umugabane w'ijambo Imana yaduhaye, kugira ngo naho yoza ubunyene, ubushobozi bwose uko ubunyene, que je sois jugé digne.
amen. Ntitube abantu bibaza ngo biri kera, oya biri hafi. Umwami agiye kubikora vuba. Il faut avoir de bonnes prédispositions du cœur. Abantu bagira imitima myiza yakira ijambo ry'Imana inezerewe. Nagira umwansi n'umwe mugira, nagira n'umwe mwidogera, nagira n'umwe mwiyumvira nawe. Byose mubiremeke Yesu. Il est la solution. Iyi message niyo yonyene nabonye nk'abantu batagorana gutwara mu butegetsi kuko ijambo ry'Imana aho ribashize bahemera. Niyo nabonye nk'abantu badashwana kuko n'abantu banyuzwe yuko bagomba nk'uko Kristo ari natwe ari kuturi. Imana ibaza savye abafrere n'umutima wanje wose, nagire n'umwe nk'ubu vyosukwa kuko Imana itazodusezera ngo ndabizanye. Bamwe biteguye kuko atawuzi umunsi canke isaha Imana izosukirako bwa bushobozi bwayo. Nawuzi umunsi canke isaha Yesu Kristo azozira. Nawuzi umunsi canke isaha n'urupfu ruzomutwarira. Ega mwami mwiteguye. Ni mu minsi tutazi, ni ku masaha tutazi umwami ashobora kuza. Niyo ari cyo mwapfuye na madame muracuzuza, niba ari cyo mwapfuye n'umutware muracuzuza, niba ari cyo mwapfuye na bene so muracuzuza. Le Seigneur vient bientôt. Maranatha. Araje agitevye. Amen. Niwicare kuvuga ngo nzoba nzobikora hagere sindabizi ibyo wimvira weho, sinzi ibyo mwasezeranye n'Imana, ariko abantu bose binjirwa mu cyumba cyo hejuru bafashe umwanya wo kwiyuzuza iminsi 10 yo kwiyuzuza n'Imana mu mapoint yose gushika n'abasubiza Yuda Iskariyoti bashiraho Matiya mu gishingo ciwe buzuye bakwiye 12. Le Saint-Esprit voilà. Imana ishimwe. N'aba frère turi kumwe kwimugora nase ndabinginze ubwami bw'Imana, Imana bitanga ku buntu, nimuze murye munywe sans prix sans argent, nta mafaranga bitwara. Ndabinginze noneho bicitwa uyu munsi ibihe bitararengana kwazobaho igihe predikasi zitazosubira, igihe indirimbo zitazosubira, igihe ibintu bitazofrere. Imana ishimwe. Ariko bitwacicaye ku ntebe y'ubuntu hageze ko abantu babaho ubuzima honnête, ubuzima ni sincere, banyakura uburyo babubwiza, bihute cyane. Muri aka kanya gatonyi Imana yahaye Salomo yakubakiyemo iraprofite frère n'amati. Imana yamuhaye imbore, ababa bamutera bose irabahwamika, imigambi yo kumutera iravamwo mu bami. Sawa, ibavuyemo abami bose. Qu'est-ce qui s'est passé? Nawati aka gahengwe Imana impaye genda kubakiyemo ingoro Imana, abakubakiyemo Imana ingoro. Voilà, natwe Imana yaduhaye aka gahengwe gato itugwiriza ubutumwa bwiza butegura umugeni wa Yesu Kristo. None abantu nibidibamira bagasinzira barambabarire. Imana ibaturinde nkabo kuko tutifuza ko ari n'umwe ubushobozi ntibwasukwa azohuramo, ahubwo reka ndakwinginga iby'Imana ntibitere bisubira inyuma muri wewe kubera kanaka yagututse, mwahuye n'umufrere akuvuma cyangwa yakukubise ikofe mwibarabara atari n'umugabo wawe, sinzi n'ibindi yakugize. Nta burenganzira ufise bwo iby'Imana bikugabanukamo kubera igikozwe n'umuntu azopfa. Dieu est éternel. Imana ikora. Mugabo we yaguhindutse habwo bikongerereze ingufu zo gukunda umwami Yesu. Ko Kristo Yesu mugabo adahemuka. So yakwanse c'est bien. Yahaye mugabo n'abandi nawe yakwimene ni byiza. Hari mugabo tubikiwe mwijuru. Ahubwo kandi babwire kano kantu ngo iyo Satani abonye hari Imana igiye kugukorera ciza gihambaye akurunda kw'ibyo kubuza kubishikira. Ngira ko abafrere baranyumva. Niyo yabugiye kubatizwa na Saint-Esprit witeke abagutuka kugira ubasubize bazogwira,
kurenganira bazogwira, abazokuzana kuba gukorera ibigutsitaza azoba benshi biyongere kubera ca kintu giruhabwe, ariko niwihangana ugashitsa kwiherezo uzobona bibaye. Ndabasavye n'umutima wanje wose ntagire umuntu asamazwa n'abandi bantu n'abari bose n'umuntu azopfa, ariko umwami naguhagarike ugumushikamye uhanze amaso vyasezeranywe kuko bitazobura gushika. Kandi ntagire umuntu akoranira ngaha yaribitse ko ibizomubuza guhabwa hamwe n'abera bose vyasezeranywe. Umuntu wese nabitungane bikiri vuba, yiyuze n'Imana hakiri kare, ibihe bitaramurengana. Imana ibahezagire kandi bamugisha, maze twese twinjira no mu ngoro y'Imana dufise umutima ukunze. Imana nayo izodukorera vyinshi twiteze, ivyo twiteze izobikora nta kabuza. Mwaba bamugisha, mwakubuke twiragize Imana isumba vyose. Murakoze, Yesu abahezagire cane. Imana n'imbabazi ibamugisha nyinshi mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turaririmba tutishingwe kuri urwo rutare rwara sunset, kantike sunset, ishingwe kuri urwo rutare n'ayahandi hose n'umusenyi, mpore nizigira gusa amaraso y'umukiza. Turagushimiye cyane rwose twari imbere yawe mwami, n'amajambo y'agaciro mwami dutahuje, urakoze. Turagusavye uhe kuyabamo, ntagire umuntu yirotira isokora igihe cy'impembo kigeze, ariko twese hamwe tuhe gutunganya kubw'amaraso yasheshwe ku bwacu, tuhe kwama twiyuzuza n'abo dufise ivyo dupfa, tuhe kwama duciye bugufi, ntagire umuntu arengera kwihana, ariko twese ijambo ryawe ribe hejuru yacu, ibe umuzigo tugenda uturemereye. Enfant sur nous, que le Saint-Esprit nous contraigne, mwebwira duhate kubana nawe neza, uzokoze mukiza. Heza gira bamera bawe, ntagire n'umwe wosanga atabereye igihe uzobuje gusuka bwa bushobozi, n'igihe uzobuje kudutora, ntidukorane hano turimwo ibijuju n'aba incrédule, ariko dukorane mwami turi abana bawe, des élites de Dieu, ab'Imana yiyegeranije ngo yirundire n'ubushobozi bwayo, ibike n'ubutunzi bwayo, igaragaze kamere yayo. Ndabigusavye mwami, bimpe ubihe nasane yose mu izina rya Yesu Kristo. Data wera, nk'uko bari bakoranye mu cumba co hejuru, ata n'umwe afise ikimurega, ndagusavye uduhe ikoraniro nk'iryo, tuzokorana na atana kimwe kirenga n'umufere n'usere n'umwe, bose baratsindanishijwe nawe, bose bafise amahoro ava mu ijuru, bose bahabwe bwera, baguherebwe rimwe, atari umwe avuyeko. Bishoboze iyi assemblée idusenge
tugeze kure